ku rutindo Manchester United iratembera ije kuramutsa ekipe ya Chelsea. Ama ekipe yose yatsinzwe muri match iheruka. Bamwe batsinzwe na ekipe ya Leeds, abandi batsinzwe na ekipe ya Manchester City, ariko aba bose bari mu rugamba rwo kubanira ibibanza bishobora kubaha uburenganzira bwo gukina UEFA Champions League mu mwaka uza. Ariko kandi uravye Manchester United wanaraba na ekipe ya Chelsea iminsi barimwo abo twofata ko ari match igomba kudetermina kazoza kabamenyereza bose kumenga nta numwe ari stable bitewe n'amasezerano afite mu ekipe yabo na results bariko barabona. Kujya mu Bwongereza ntibapfa kwihuta kwirukana abamenyereza. Umunsi muri Chelsea basa n'abamaze kuba bahicizerera ya Losenior. Nabonye kimwe mu binyamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza ni Daily Mail kivuga kuri Liam Losenior kubijanye n'ibimuvugwa ko muri ekipe yo ya Chelsea the Blues abamenyereza bavuga ko ashaka kuza kumusubirira, ariko cyo kikaza kikavuga ngo hari n'ukuntu yatanguye we ku giti ciwe kurondeza ahubwo ukuntu yo kubaka ekipe mu mwaka w'inkino uza. N'abantu bakunze kwizera abamenyereza bakabaha projet zo kuguma muri izo ekipe hanyuma bakubaka mu gihe babonye ko ibintu babubatse bimaze kunanirana akaba ariyo bafata izo ngingo zo gushobora kubirukana, ndetse na ekipe zabikoze zirukana abamenyereza gutyo ubona ko nta nimwe yigeze yerekwa. Nuko bimeze muri Premier League kuko buri ereri gushira ahantu habi. Uravye Tottenham Hotspur kipe yagumye hindagura abamenyereza ndabiyiri. Waraba Nottingham Forest ekipe yari ifise novuga umumenyereza mwiza none Espirito Santo, ariko nyuma bagatandukana n'umumenyereza wabo. Uravye impinduka ziciye ziba directement muri ekipe. Waraba yindi migwi yo yaramirije kuri abamenyereza Arsenal bahaye akazi Mikel Arteta umumenyereza hawe imyaka 3 deceptions zigumye ziboneka kuri club, ariko bakaguma bamwihangane kugira ngo bamureke muri projet za ekipe kuko abizi neza ko mugihe botangura guhindagurika batsanga biyishe cyane kuko match muri Premier League buri match yose ni nka final ubukinye, bituma imigwi myinshi ibifise uburorero bwo gufatira ko buyituma kutumva ko solution yihuta yo gukora mu kibuga ari gupfa kwirukana umumenyereza mu buryo bucanke buriya. Muri kano kanya muri Chelsea nivyo hagiye haraboneka ibintu bigiye bitandukanye, hagiye haraboneka ibintu bigiye bitandukanye kuko ni ekipe twabonye yitwa nka nziza muri squad bafise, nimwe muri ekipe zifise squad nziza mugabo abakinyi batigeze baboneka ku rugero rushimishije. Uno munsi wasanga barafise kizigenza wabo, uyu munsi waraba ugasanga umunsi ukurikira ntawe bagira yagize imvune ndavuga Reece James. Wanaraba kandi ku rundi ruhande barafise aba defenseur bakwiye, Fofana arahari, Marogusta arahari, undi munsi ntahari, umunsi kukwera arahari, ejo ntahari, waje hagati mu kibuga ugasanga ni gutyo, bigatuma ekipe stabilité yayo n'inyubako y'uno mugwi igora cyane abamenyereza biye ekipe kuva mu ntango. Nivyo wanashima Enzo Maresca we yarafise akakano ka maîtrise ko kumetriza abakinyi ashobora guhinduranya, me ntibamushima cyane baramwirukana batamuhoye gusa ibijanye n'ibiharo byo mu kibuga, ahubwo banamuhoye n'imyitware yo ku giti ciwe ndetse no kugomba kumva ko agomba kugendera kuri projet zo ku giti ciwe. Kuza kwa Liam Losenior ntibamuzanye nk'umumenyereza adasanzwe muri club, ntibamuzanye nk'umumenyereza wo kubageza ku gikombe, oya, ahubwo bamuzanye nk'umumenyereza ashobora kugendera ku vyo ekipe ishaka ku mategeko y'umugwi, akabafasha kugera abakinyi uko bavyipfuza bateguriye muri club ya Strasbourg. Atamenyereye ko muri izo projet zidasanzwe z'ama ekipe manini nanabonye n'abantu benshi banegura izagiye bakavuga ngo gute umumenyereza nk'uwamenyereza umugwi nka Chelsea the Blues muri Premier League. Mu kumushikana rero projet ya mbere bamushikanye ko ni kwari ukumuzana kugira ngo afate
ikibanza ca mbere muri Premier League cyangwa afata ibibanza bitatu vya mbere muri Premier League nibanamuzanye kugira ngo yitwe umumenyereza wo guhesha ibikombe bitandukanye muri equipe bisa n'ivyahindutse ko Chelsea ubu mugwi wo kugwanira ibikombe buri sezo. Rero kubw'ivyo simbona ko gutsindwa kwabona Manchester United gushobora directement guca kumurungika kukwirukanwa muri club. Mugabe ikintu kimwe guza guca gutangura gucreate muri club ya Chelsea kuraza gutangura kwerekana ko ari umumenyereza ashobora kuba atashobora kugera neza iyi equipe ya Chelsea ngo ayishikane ku munezero basi n'imiburi buri bifuza gushika kuko nubwo badamusaba ibikombe baramusaba kuja muri inde muri Champions League. Hanyuma muri resultat za hagufi Champions League nazo ziramusaba kuba muri batanu ba mbere. Muri resultat za hagufi umumenyereza atsinzwe match 3 zikurikirana. Muri match 5 aheruka gukina muri club ya Chelsea atsinzemwo match imwe atsindwamwo match zigera kuri 4. Umumenyereza rero nk'u atangura gutera amakenga equipe yiyo imufise ingera koko amaze inkino zigera kuri 3 equipe yiyo atagitsindo na kimwe itsinze muri Premier League ya atagitsindo na kimwe itsinze muri Premier League mu gihe mu nkino bagisigajemwo imigwi nka za Tottenham bagisigajemwo za Liverpool. Rero kugeza kano kanya novuga ko iyi match si match itegerezwa kwerekana ngo mumenyereza wa Chelsea arirukanwa. Sina match cyayerekana ku ruhande rwa Manchester United ngo direct mu mumenyereza wabo acarirukanwa, ariko ni ibintu bice bitegerezwa kuvyubura suspense ku mumenyereza wari wese aza kuba atsinzwe urukino ko mu mugwi batangura kwiga ikibanza bo muhereza nk'umumenyereza wa club. Riam baratangura kuraba mbega vy'ukuri n'umumenyereza wo guha project zo kututugiriza abana muri club. Ku ruhande rwa Manchester United naho baraza kuraba ngo mbega umumenyereza twashize nk'umumenyereza interim twomwizera tukamuha project y'uno mwaka uza w'inkino ko n'ubundi batari bamufise batari bwamushire kwa makenga ko bamuhereza iki kibanza cyo kumenyereza equipe ya Manchester United. Ikintu cyambere bamusaba nuko asabwa kuba ari mu bibanza bigera kuri 5 byo gukina igikombe ca Champions League. Rero kubwanje birumvikana ko uvuze ngo n'urukino go muha cyangwa utera gwerekana ko batabandanya muri projet za equipe twaba twibesha, ariko ni inkino zerekana amakenga imigwi yabo yo cibagira ko kubijanye n'icizere bahaca kazoza muri ze equipe zibiri zigiye gukira muri runo rukino. Tutageze kure current forms zitwereka iki muri match? Ya nibaza ko ni Chelsea maze match nyinshi itari kiritwara neza, haba muri Premier League haba no muri Champions League batashe basezerewe nayo na equipe ya Paris Saint-Germain. Equipe navuga ko yababangamiye kuko niba equipe muri match arishobora gutsinda ibitsindo 5, acero turi kagutsinda ibitsindo 3, ugacugaruka muri championnat uvuye gutsindwa ibitsindo 5 cyutsindwa na Newcastle igitsindo kimwe, uragarutse n'ubundi muri match turutsinzwe na Paris Saint-Germain ibitsindo 3, ariko kandi ugarutse muri championnat n'ubundi wongeye defeat utsinzwe na Everton ibitsindo 3, wongeye ko Manchester City iri kwiruka kugwanira igikombe nayo gukubisa ibindi ibitsindo 3, match zitategare ibitsindo ndwe. Nta gitsindo na kimwe equipe ya Chelsea bwa busatirizi tuvuga ngo bwa Joao Pedro, bwa busatirizi tuvuga ngo babugizwe ahanini n'uruhara rwa Cole Palmer, za mande tuvuga ngo za Pedro Neto, bisa nkaho byakakanye ibiharuro bitariko berekana ngo aba bakinyi bariko baratanga umusaruro mwiza muri equipe ya Chelsea. Ariko vyose biraca bigaruka kuri wa mumenyereza yaje avuye muri equipe ya Strasbourg, equipe bisa nkaho ari ntoya ugereranije na equipe ya Chelsea, kuko equipe ya Chelsea ni equipe imenyereye kuba buri mwaka itahukaniyo nibidatahukanye FA, itahukanye Carabao nibidatahukanye ni equipe buri mwaka igomba kwegizija ko ugomba kuyiha igikombe n'imiburi buri kimwe. Nivyo muri novuga ngo muri kimwe ca kane gishiri canyuma muri FA Cup bafashe agakipe bagakubisa ibisindo ndwika Porte Vey, mugabe bitavuze ngo ni forme zigomba kutwemeza ngo ni gute tugomba kuraba equipe ya Chelsea. Niho rero dushaka kuvuga ngo match bagiye guhura na Manchester United. Manchester United yari maze igihe imeze neza muri championnat, ariko nabo baje kuba bakogwa mu jisho na equipe ya Leeds United. Equipe nayo iri kugwana igomba kurondera kudakoroka mihiganwa y'icicaro ca kabiri Championship. Ucuraba rero
muri Chelsea kugeza muri aka kanya ntabwo barizera umumenyereza wabo Losenior yaje asubiriye Enzo Maresca. Ni nayo mpamvu iyo usubiriye umuntu mu kibanza runaka burya mu kugupima araraba ngo uwo wasubiriye yashitse kuki, mbega we tubona uzodushikana kuki. Enzo Maresca nubwo bamwe ashobora kuba baramubureminga, nubwo yigeze kuba uwa mbere muri Premier League ariko akamara hafi journée 3 ariko arabwira abantu ko atagomba Premier League, yarigeze kugeza Chelsea mu bibanza byiza ariko kandi anatereka akatwara iyi Mondial de Club, anatwara no bwangi iyi Conference League. Abantu benshi bashobora kuba bita bato no, ariko muri Losenior nta kintu na kimwe arapresenta muri equipe ya Chelsea kigomba ko kwizeza ko ashobora kuza gatsinda equipe ya Manchester United yakubise running ino zigera kuri zingahe iri kiratsinda, nubwo novuga ngo yahagaritswe na Leeds United shura bico Leeds nayo kirarondera. Ni naha rero tuce tuvuga ngo nta Manchester United nta Chelsea, ni equipe zose jewe mbamona zigwaye, ariko bitandukanye forume za Manchester United zishobora kugarantisa ko yozikana sinda equipe ya Chelsea, kuko Chelsea yoyo niyaza ikongera ku yindi defete kuri Manchester United direct mabere harugwa kumumenyereza inkino zingahe yahagaritse Enzo Fernandez ngo ntagomba gukina kuko amajambo yagiye aravugwa yavuze, ariko kuri urukina araza kuba hari, bivuze ngo nigo sinshaka kuvuga ngo nigo rupimo kuko nabonye bivugwa ko afite wicizere n'abarongozi b'iyi equipe ya Chelsea ko nubwo atojana equipe muri Champions League ashobora kuba bo mugira ikigongwe ni nkuko kwa Arne Slot. Erega Chelsea ntibamwirukanye nako ntibashizeho kugira ngo aba performance nza gusa, ahubwo bazanye umuntu bashobora gukoresha, ariko kandi babona ko ashobora guhatanga ibihura n'ivyo bipfuza kiyo bashaka umusaruro mwiza bari kuwutuma Enzo. Curaba rero nabo bariko bariruka muri Premier League, bari kwirukana equipe ya Liverpool ifise na Arne Slot. Arne Slot ejo nabonye ari ibinyamakuru vyandika ngo nubwo atoshikana equipe ya Liverpool muri Champions League, equipe imufite ikizere ko ashobora kuzoguma muri ya equipe akayimenyereza no mu mwakuza. Equipe nayo hagati ya Liverpool ya 5 na Chelsea ya 6 harimo ikinywanisha amanota agera kuri 4. Chelsea igomba gukina ibishoboka byose mwizi nkino canke isengere Aston Villa itahukana Europa League kugira ngo Chelsea yizere kuja no kuja muri izi nkino za Champions League. Mboyamba mu kibuga turetega kubona match iri anime mu bohe buryo, ariko kandi ku mapiyo bafise arerekana ko amahirwe aba menshi kurinde. Ni match igiye kuba na ma equipe ubona mu bafana menga zirazirana ariko zihabwa zigenda zihanahana abakinyi. Nabonye gare naco ngo yarambiwe kuba hari yafusa amafoto yose kuri IG agira umuntu azokubesha Abdi kanani umwe n'ubundi kagira gute karamunanira ariko kandi bugiye umuntu abuze indero ababuze presque byose. Mupeti kuva hari yarambiwe Manchester n'umwaka ntuhekwiye ira ni comportement afise comportement iri bizarre mu Mupeti sana na profile yari yayifuse gusa yisubije ko so rero ni match igiye kuba abamenyereza bose nubwo umwe we afise akazi k'imyaka 6 akomba mbona tani ibirazotozamo ico ni kimwe paraporo y'ivyo mbona agenda tanga de ubundi mumenyereza nta kazi araronka ariko ari confident yuko gashobora kuboneka. Ndavuga umuvandimwe Michael Carrick, ariko Michael Carrick indani muri institution hari bihuha bivugwa ko harabaganirije Enrique, ariko abandi bakavuga bati eske namba duhaye big 4 niki cyotuma uyu muvandimwe mutagira, niki cyotuma batamuha kontra seriti ko ari umukinyi wa club nivyo yakuriye muri kipe ya Tottenham. Ndavuga Michael Carrick, ariko niki cyotuma ataza Manchester bakamuhiyo kontra bakagerageza bagapima. Biraho hagati ya ekipe imwe n'iyindi harimo amanota 7. Chelsea iratsinda agabanuke. Ko ndavuga kuko Manchester United ubunyene tuvugana ni ya 3 ariko iranganya ni ya 4 akabasumbye ya 5 amanota 3 ni 50, hanyuma na Chelsea hari ya kuri 48.
iyi ni match igomba kuba decisive kuri Chelsea iri muhira kuko niyitakaza je automatiquement ndabona izo bitakaje 5+ bivanye n'ibizoba byavuye muri match ya Aston Villa na izokina ntibuka neza gusa izi ni match na match abantu baravyibuka na kadetaye gato katume bayitakaza Chelsea ku munota wa 5 wa munyezamu mugenza wawe aronka ikarata itukura ibintu biba birahindutse umumenyereza agira ubwoba kuramwa bataka bose yinjiza aba mediateur ariko Manchester United nayironka ikarata itukura igice ca mbere kigitangura sekiye ninde yayirose Casemiro ubona yuko ni equipe zidatandukanye ku bintu binini kuko zose ziriko ziraca muri periode ya transition bose bariko baragwana no gusubira mu bihe byabo byageze kuko namba hageze aho Chelsea Manchester United yo yaragiye muri Big Four mwaka weze Manchester twavuga ngo yateye imbere kuri karike kuko nawe mwaka weze yabaye ya 15 ubikaba ari ya gatatu harimo iterambere byanse bikunze ariko ni equipe zose ziragwana no kugaruka aho zahora ni equipe zose abayobozi bazo bashasha ubona yuko hari ikintu kitaragenda neza muri zo ni match je mbona ari 50-50 Jenda ibona ari 50-50 umwe yotsinda uyundi co kimwe nuko niri shoboka sirituke uravye nko mu nkino 15 ziheruka zaya ma equipe ubu ubona nka 70% baranganije. Yes, ni ivyo kuri equipe ya Chelsea na Manchester United. Mbere yuko tuza kwakira abavandimwe kuva match zo basa 3 y'ijoro mu ntamba mu rugamba ni match isa 3 z'ijoro ngo tugomba kuryoherwa n'iyi weekend imwe match kabisa. Bakunzi ba Premier League tumeze neza cyane. Muhondere tubanze twakire muvandimwe kuva muri One Tibet.